wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima, ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose noti umwami ari kumwe nawe. Ndagomba gusoma kuvayo igice ca 18 nkuko musanzwe mubizi tumaze igihe turiko turiga, kandi uyu mwaka Imana araduhaye ijambo ryo gushinga intahe. Haleluya. Subira wipfurize uyu muntu mwicaranye kumbura ari ryambere aje muri uyu mwaka, umubwire iti umwaka mwiza wa 2015. Haleluya. Kandi muri uyu mwaka ushingira intahe ibikorwa vy'Imana. Haleluya. Amen. Ntuhore, ntucereze, kandi nizere yuko kuva twakirira ijambo, nizere ko umaze gutera intambuko za mbere zo gushinga intahe ivyo Imana ikora. Tuva mu muco wacu w'ikirundi. Umuco wacu urafise ikintu gisa no guca bugufi. Mu muco wacu w'ikirundi, ku batawuzi, muri culture yacu w'ikirundi abantu ntibakunda kwiyerekana, abantu ntibakunda kwerekana ivyiza bashoboye gushikako. Uravyumva? Kandi rimwe biranafekta n'abadandaza ngaha muri twebwe. Hari gihe usanga wicaye umuntu ugasanga akora ibintu bikenewe ariko na marketing iragoye, kuko mu kirundi nta muntu yivuga, ifoko bakuvuga, sivyo? Ariko kandi ngamvuge ngo uwo mwuka mu izina rya Yesu Kristo ntubabuze gushinga intahe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndavuze ngo ntihagire umuco numwe ubabuza gukora ijambo ry'Imana rivuga, kuko ijambo ry'Imana rishizwe hejuru y'imico yose. Yesu ashimwe cyane. Ngo mvuze ivy'Imana yankoreye ukabaza ngo no kwishima, none nabwira abandi ko Imana yangiriye neza kandi abandi bamerewe nabi. Oya, mubwira uti ico ni kirundi. Ariko ico Imana idutegeka gukora, itubwira ngo twamamaze ibikorwa bikomeye byose yakoze mu buzima bwacu, kugira ngo abandi babashe kumva Imana yacu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ndabipfurije uyu mwaka kutanyegeza ibikorwa vy'Imana, ivyo yakoze n'ivyo igiye kubakorera, ariko mu vyamamaze, mu bimenyekanisha. Reka ndakubwire, ukurushiriza kwifatanya n'Imana kandi no kumva yuko mu mutima wawe udashobora kunyegeza ubukuru n'ubwiza bw'Imana, ngomba kubwira ngo ico nico gituma Imana ihagararana natwe bikenewe kadushingira intahe. Haleluya. Ndagomba gusoma iki gice ku murongo wa 18. Haravuga ngo Yetiro, umurongo wa mbere, kuvayo 18 umurongo wa mbere. Haravuga ngo Yetiro umuherezi w'Imidiyani, sebukwe wa Mose, yumva ivy'Imana yakoreye Mose n'Abisirayeli abantu bayo, kandi n'ingene Uhoraho yakuye Abisirayeli muri Egiputa. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Yetiro sebukwe wa Mose yari asanzwe ari umuherezi, yari asanzwe akorera Imana, yari asanzwe akorera Imana. Ndashaka kuvuga ngo yari asanzwe akorera Imana, ariko Imana n'inyuguti ntoya, Imana apana Imana rurema. Murazi ko tuyandika n'inyuguti canke n'inyandiko nini, ariko yari asanzwe ari umuherezi akorera Imana, kuko yari afise iyindi Imana yizera, yari afise iyindi Imana yakurikiye, yari afise iyindi Imana yemera ko ariyo Mana, yari afise ikigirwamana akorera agahereza. Igihe Mose yari mu buhungiro, uyu mugabo yamuhaye umugore kandi amuvyara kw'aba bana bashika kuri 2. Ariko kandi naho Mose yabanye n'uyu mugabo kandi akaba ari sebukwe, yari afise iyindi Imana yizera itandukanye niyo Mose yizera. Sinzi Mose mu gihe ciwe cyo guhunga yuko yaronse akajyo kukubwira Yetiro Imana yizera. Sinzi yuko Mose yaronse akanya kukubwira beau-père atahubona je ndi mu bibazo kuko nashingiye intahe Imana yanje. Kumbure sebukwe agacamubwira ati iyo Mana yawe rero siyo, wayishinga intahe ikakumara amazuko. Sinzi uko vyagenze, ariko Bibiliya tubwira ngo yari umuherezi, yari asanzwe afise ukundi kwizera afise. Ariko ngo mu gihe ciwe yumva
ngo amatwi yiwe yumva mu gihe ciwe, mu gihe cyo kubaho kwiwe. Uravyumva? Imana imaze gukora ibitangaza, ijambo ry'Imana rivuga ngo sebukwe wa Mose yumva ivy'Imana yabakoreye. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Numva umenga rero nande no batera urushinge kubatera ikintu cyo kudahora ivy'Imana ikora. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo sinzi ingene Yetiro yashoboye kumva ivy'Imana yakoze, ariko Bibiliya iratubwira ngo yumva ivy'Imana yakoreye Abisirayeli. Ndasenga ngo imiryango yanyu muri uyu mwaka bumva ivy'Imana yabakoreye. Ndasenga ngo abakoresha banyu muri uyu mwaka bumva ivy'Imana yabakoreye. Ndasenga ngo muri uyu mwaka ngo ababegereye n'abari kure, abari hafi n'abari kure bumva ivy'Imana yabakoreye. Ndasenga kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe mu bikorwa vy'Imana binyegezwa. Igihe turi mu gihe ibikorwa vy'umwiza vya Satani biriko birashigwa habona, isoni ninke, nta soni isi ifise yo kudushingira intahe y'ibipfuye vyayo. Ndavuze ngo muri uyu mwaka abizera namwe ntimushobore kandi ntimukagire isoni zo kumenyekanisha ibikorwa Imana yabakoreye, mubibwira bari hafi kandi mubibwira bari kure, ariko bose bagomba kumva ivy'Imana yabakoreye. Yetiro aho yari ari mu gahinga ari kure yarumvise ivy'Imana yakoze. Reka nakubwire ngo ukwizera kuva ku kumva. Ukwizera ntigushobora kuba produit mu buzima bw'umuntu igihe umuntu atabanje kumva. Ukwizera ntigushobora kwiactiva igihe abantu batagize ico babanje kumva mu biriko birakoreka, canke mu cijambo ry'Imana rivuga, canke mu vy'Imana yakoze. Haleluya. Yetiro nk'umunyamahanga, nk'umupagani akorera Imana z'igipagani, yumva ivy'Imana yakoze. Haleluya. Nuko sebukwe wa Mose azana Zipora muka Mose. Uwo Mose yari yarashubije iwabo. N'abahungu biwe bompi, umwe muri bo yari yamwise Gerushomu, kuko yavuga ati nabaye inyambukira mu gihugu kitari cacu. Uwundi yamwise Eliyezeri, kuko yavuga ati Imana ya data yabaye umutabazi wanje, inkiza inkota ya Farawo. Nuko Yetiro sebukwe wa Mose aza aho Mose ari, amuzaniye abana n'umugore, amusanga muri bwa bugaragwa aho yari ashinze ihema ku musozi w'Imana. Atuma ngo baje kubarira Mose yuko sebukwe Yetiro aje, amuzaniye umugore wiwe n'abana biwe bombi. Mose arasohoka aja gusanganira sebukwe. Amugwa mu nda, babazanya amakuru, binjira mu ihema. Mose adondera sebukwe ivy'Uhoraho yakoze vyose kuri Farawo n'Abanyegiputa, abahora Abisirayeli n'ivyabagoreye mu nzira vyose, n'ingene Uhoraho yabakijije. Maze Yetiro anezerezwa n'ivyiza vyose Uhoraho yakoreye Abisirayeli, kuko yabarokoye akabakura mu maboko y'Abanyegiputa. Yetiro aravuga ati Uhoraho ashemagijwe, yabakoreye akabakura mu maboko y'Abanyegiputa no mu maboko ya Farawo, agakiza abantu biwe ububasha bw'Abanyegiputa. Noneho menye yuko Uhoraho aruta izindi mana zose, kuko yatsinze Abanyegiputa bahora babihayagizako. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Murabizi bantu b'Imana, abo twari kumwe ku munsi wa Mungu narabivuze ko gatoya. Imana yacu irafise ibikorwa bifatika bikoreka mu buzima bwacu. Haleluya. Igihe uyu mugabo yashika, Bibiliya ivuga ngo bararamukanije na Mose, ariko ngo Mose amwinjiza mu ihema. Ngenda kubwire ngo rimwe na rimwe hariho abantu bo mu miryango yacu bitugora kubashingira intahe. Uno munsi ndashaka gukangura umutima wawe no kukubwira ngo birakenewe yuko ico wizeye n'ico Imana yakoze kimenyekana mu nzu y'iwanyu.
Yesu ashimwe cyane. Igihe Yesu yarungika abigishwa kuja kuvuga ubutumwa mu mahanga, Yesu yaraberetse principe ya témoignage. Yarerekanye yuko ubutumwa buzoshika ku mpera y'isi, ariko abereka yuko bagomba guhera iwabo i Yerusalemu, muri babandi batuzi, muri babandi batwegereye, ariko badafise ibanga twebwe dufise. Yesu ashimwe cyane. Hariho abantu bagoye gushingira intahe, ariko ndabona igihe Yetiro yaza kuraba Mose, yari sebukwe, yaramwubaha, yaramusonera. Ariko ndabona Mose yari yuzuye umunezero kubijanye ivy'Imana yakoze, ku buryo ngo naho baramukanije bakagumbirana bagahana amakuru y'ivy'Imana yakoze. Bibiliya ivuga ngo Mose amwinjiza mu ihema, amubwira amakuru y'ivy'Imana yabakoreye mu bugaragwa, ingene yabahaye kunesha Farawo, anamushingira intahe ibyabagoye, ariko yuko hamwe n'ibyabagoye, hamwe n'ibitagenze neza, amushingira intahe ingene muri ivyo vyose, mu kudashobora kwabo, mu kunanirwa kwabo, Imana yababereye umwizigirwa. Mose igihe yakira Yetiro, ntibateye igipindi c'ibindi bintu byose, ariko ndabona muri iri hema conversation yari claire, muri iri hema ikiganiro cari gitomoye, muri iri hema Mose yari afise ibyo adashobora kunyegeza. Hari igihe twakira abantu mu mazu yacu, hari igihe twakira abantu, hari igihe duterama n'abantu, ariko ndashaka kubatumirira muri uyu mwaka abantu b'Imana, ikimeze cyose nk'ihema ryawe, ndagomba kugusaba ngo uzuvuge ibikorwa vy'Imana yakoze. Ni waronka akaryo ko kuganira n'umuntu canke kumvirizwa n'umuntu, ndasenga ngo Imana ikumpera ubwenge bwo gushingira intahe ibikorwa vy'Imana. Yesu ashimwe cyane. Umunsi wa Mungu wa nyuma turangiza umwaka, hari ikintu nigishije ko, ariko ngira ndababarire ngo hari ibintu vyongereza urukundo dukunda Imana, ariko hari ibintu iyo bibuze mu buzima bwacu turatakaza n'uburyohe na sanse y'agakiza kacu. Reka ndababwire abantu b'Imana, iyo ushura umuntu ashingira intahe Imana, reka ndakubarira, uzobwira abantu ko Imana ikiza, uzobwira abantu ko Imana itanga amahoro, uzobwira abantu yuko ivyo bakubona ko n'umunezero ufise canke akazi keza ufise, uzobashinga intahe ngene Imana yagukoreye igitangaza. Ariko reka ndakubwire ngo iyo dushinze intahe, intahe yacu ikreya ukwizera, itera abantu nabo kuvuga ngo erega nanje Imana yobinkorera. Amen. Ariko iyo umaze gushingira intahe umuntu, akakira témoignage, akumva ivy'Imana yagukoreye, ndavuga mu mwanya ikintu gikoreka mu buzima bw'uyo muntu. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndashaka kubatumira ngo mucike aba agent b'Imana mu gutemanya ibikorwa vy'Imana. Mose yamwinjije mu ihema, amubwira ubwizigwa bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Claude zana iyo ntebe yawe ntanga akarorero basi. Nande ni mu ntizi ntebe. Ngira nkreye ihema ryanje ntizi ntebe iyo onye. Icara ngaho rero Claude. Uravyumva? Mwihema, tuvuga uti mwihema. Ona hari igihe abantu baza akaza muri cadre yawe canke muri environnement yawe canke mwihema ryawe, ariko ugasanga umuntu nk'uko arashitse, ni uyu dufate uyu unya ni Yetiro araje, sivyo? Akavuga ati bana narumvise ko Imana yabakoreye bitangaza, reka ndamugire Yetiro, uwo ni Mose bazi, je ndi Yetiro, ati narumvise ko Imana yabakoreye, narumvise ko hari ibintu bikomeye Imana yabakoreye. Hari abakristo ubwira ngo yakavuga ngo ngwe nta bindi urahejeje, sivyo? Reka ndakubwiraga abantu b'Imana, biroroshe yuko success zacu tuzitira. Biroroshe yuko abantu bambwira ngo nguru hatari ngo wabishitse ko gute, nkacangira kagasurire, hariho inwengo irimo orgueil mu abantu baragega ariko iyo nwengo ni nkiyo kuvuga umenga, urabona sindakubwira ingene vyagenze, ariko guma wibaza ko ari jewe tu. Ariko Mose amaze kubona Yetiro aramubarira ati, aramubwira ati narumvise ivy'Imana yakoze, ngana nabwiye ngo Yetiro yazanywe n'intahe. Vuga uti intahe. Intahe inaweza ikakurura mtu inamkogota from nowhere. Unaona akaza
kugira ngo non seulement ivyo yumvishije avyiboneshereze n'amaso abikoreko, kuko intahe zacu ziravuga kurusha ikindi kintu cose. Yetiro avuga ati narumvise ibyakoretse, nakuzaniye umugore n'abana, iyo muba mwarakubititse, iyo numva amakuru mabi kumbure nari kubanyegeza, ariko icanteye kukuzana umuryango n'umukobwa naguhaye nuko numvise yuko mufise Imana. Mose aravuga ati reka ahubwo ndaguha amadetaye. Mose acaratangura ati Imana yatugiriye uko, Imana ingirira gutya, Imana ikora gutya. Iramubwira, aramubarira, arabarira Yetiro, aramubarira, aramushingira intahe. Uravyumva bicaye mu ihema, aramubwira ubwizigwa bw'Imana, aramubwira ukuntu yabonye Imana. Aramubwira ati Yetiro, uribuka ko abana banje uwa mbere namwise nimba ari Gorushemu, rivuga ngo Imana yantwaye hanze nginyambukira. Iyo ryari izina ry'ukwidoga kuko sinari nkwiye kugenda hanze, ko nari narasezeranye gukiza Israeli. Wa kabiri urazi ko namwise ngo Imana yantabaye ukuboko kwa Farawo, bisobanura Eliyezeri. Uravyumva kuko ico gihe Farawo yari yanesheje. Ariko aya masaha turiko turavugana, ya Mana yanje wibaza ngo yarananiwe, ya Mana yanje nirukanka nkibaza ngo Farawo yanesheje, yamaye opportunité ya kabiri. Aya masaha turiko turavugana, uruzi rwamize Farawo rumira n'abasirikare biwe bose. Uyu munsi twaranesheje. Ya Mana rero nakubarira, nisuko yari inaniwe, nuko igihe kitari bwagere. Aya masaha twicaranye turi hanga ryazigamwe n'Imana. Yetiro yumvise iyi témoignage. Haleluya. Bibiri ivuga ngo Yetiro acarahaguruka agenda kuzana ikimazi. Yetiro aravuga ati Mose, uyu munsi ndamenye neza. Urashobora gusubira mu ntebe yawe. Asante sana. Aramubwira ati Mose, uyu munsi ndamenye neza. Vuga uti ndamenye neza. Uyu munsi ndamenye neza yuko Imana yanyu iri hejuru y'izindi mana zose. Ubwa mbere warabimbarira sindavyemere, ariko iyi ntawe unshingiye, aya madetaye umpaye aranyeretse yuko nta yindi mana iriho imeze nk'Imana yanyu. Kubw'ivyo nanje ndayizaniye ikimazi, ngo bahamagara Aroni, aragenda atangira ikimazi Imana. Yetiro acika umwana w'Imana. Yetiro ava mu gukorera imana z'ibipagani ziwe, yari abereye umuherezi, ariko Yetiro aza gucika umuherezi w'Imana, ukorera Imana nzima, wizigira Imana nzima. Kubera iki? Kubera umuntu gusa yavuze ngo Imana yatuvanye aha, Imana yadushikanya aha. That's it. Bwira umwicanyi uti ntusabwe gukora byinshi, juste vuga aho Imana yakuvanye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yetiro acika uwizera Imana. Bantu b'Imana ngenda babwira ikintu kimwe. Imana iduhe abo mu miryango yacu nabone batangure gukizwa. Yesu ashimwe cyane. Tangura kubwira abiwanyu ubwizigirwa bw'Imana. Tangura kubwira abiwanyu ukugira neza kw'Imana. Tangura kubwira abiwanyu. Uravyumva, hari igihe protokole za famille zitugora. Biragoye kwigisha data bukwe, biragoye kwigisha so wanyu arakuruta, biragoye kwigisha senge acagwa ngo nzoguma mu idini ryanje. Ariko ikibazo ni uko muvuga amadini. Nimukosora ku kantu. Ntituriko turabwira abantu amadini, ntituriko turavana abantu muri Katolika tubinjiza mu giporoti. No, turiko tuzana abantu tubimura tubavana mu bwami bw'umwiza tubazana mu bwami bw'Imana nzima, kugira ngo bamenye uwatanze ikiguzi cy'umusaraba, hama bamwizigire bamwakire nk'umwami w'umukiza wabo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndatanguye nakubwira ngo mu ntango z'uyu mwaka bigomba kumenyekana ni kubera iki wamutonda ngaha iminsi yose, ni kubera iki wamutonda ngaha. Mbega biwanyu barazi aho wahuriye n'Imana, barazi icyo Imana yagukoreye. Bihora bintangaza. Mose yavugiye ubutumwa, yashingiye intahe sebukwe, yavugiye ubutumwa mu nzu yiwe. Ariko birabintangaza rimwe na rimwe dufise abakristo benshi témoignage yabo ntizwi muhira. Dufise abakristo benshi abantu baza usengera ariko ntibazi ico wamize. Reka rero ndagusabe abantu ntibamenye aho usengera gusa, ariko abantu bamenye n'icakoretse mu buzima bwabo. Haleluya.
narabonye hari abakristo batera confusion kuko batashinze intahe iwabo ngo abantu bamenye abo muri bo n'ico muri co vy'ukuri. Ugasanga umuntu yarakijijwe ni umukristo, aho ugasanga rimwe na rimwe iyo hageze kugira mariage yawe abiwanyu bagashaka ko mariage yawe isa n'igipagani, bagashaka gukubitamwo ibiyeri, bagashaka gukubitamwo ibintu byose, ariko kuko témoignage yawe itari clair, ugasanga mariage yawe canke dîner yawe canke soirée yawe. Hari indi ndirimbo bambwiye kweri igezweho, hari izo mpora mvuga zitarizo, ariko barambwiye indi nshasha ko shaka kuyivuga ko nayo ishingira ntaho ubundi burofa. Uravyumva? Ariko kandi ugasanga umukristo twitavye, uradutumiye wasohoye umwana, twashika ni iwawe tukayoberwa ni wa undi yo muri life center canke n'uyundi. Kuko iyo umuntu musanze bw'ihema giwe ucumenye icari co réellement. Tutarashika mu ihema yawe usa n'umuntu w'Imana, ariko iyo dushitse mu ihema yawe dusanga ibintu ari mélange. Hariho imanza twitabaza abakristo ukavayo umaramaye, ukavuga uti iyo nza kubimenya sinari kuza aha hantu. Kuko rimwe na rimwe tudatahura yuko twarahamagawe kugira ngo ubuzima bwacu n'imibereho yacu ibyacu byose bishingira intahe ico turico n'ico twizeye. Gushinga intahe hari igihe bisaba ikiguzi canke gutwengwa canke gusuzugurwa, ariko ndavuze ngo uyu mwaka Imana ibahezagire, ibafashe muri iki kintu. Urabizi bantu b'Imana, ubu nibikitugora kumenya abakristo. Ngiye kuri Facebook yawe ca ndakumenya, ca mbona ivyo Biblia, ca mbona ingene wifotoza usa wambaye, ca ndakubona mu yindi yasu bitandukanye n'ingene tukubona ngaha dimanche. Vuga uti Facebook. Ukabona umuntu aramukwandikiye ati pastor vraiment Imana guhezagira ijambo ryankoze ku mwaka mwiza, ugaca ugenda kuraba uwo ari we, ugaca wumiga ukumva ufise ibibazo byo kumubaza, ukavuga uti nitwahora nzobimubaza. Kuko amajambo yakwandikiye yari meza, ariko uravye ingene asa na environnement yiwe n'imibereho yiwe, bwira umuntu uti ifoto iravuga. Urabizi hariho abakristo duherekeza bapfuye hakaba confusion. Bamwe bakagwanira ikiziga ngo bagitware kugihezagira kugira bagusengere uzoje bagusengere bagusabire upfumuca no mwipurigatori ntuje kuzimu. Ugasanga baraguhamagaye ngo pastor ngo umukristo wanyu yapfuye, wageraho hantu muri iyo nama ya famille bamwe ngo turamutwara muri katedrale, abandi ngo turagira gute, abandi ngo turamusengera, abandi ngo ntiyogena dasengewe. Ukava muri iyo nama uhoze, kuko twege ntitwahamagariwe kugwana intambara z'amadini, cyo si kibanza cacu. Ngo pastor ngo hari umupatiri ngo aza kuva ngo nawe gira icuvuze. Reka nakubwira ikintu kimwe, nimba umwe yavuze rero sinkeneye kuvuga, kuko asanga mu kubaho kwawe batakumenya uriwe, si mu gupfa kwawe nza kubikosorera. Ukurumva nibagutwara iyo bashaka bagira ivyo bashaka, nane nzaherekeza au second plan, ariko nta ntambara tugiye kugira, sinzogwana intambara wowe warukiye kugwana. Kubera iki? Kuko intahe yacu ntiri clair. Mu mahema yacu abantu ntibazi ico tuvuga ico rico nico dushingira intahe. Nico gituma niyo ugira urubanza abapagani niyo baruvuga mu ijambo rya mbere, nawe ukaguma kimya. Ngwega ngo nibo banterera. Reka nakubwira ikintu kimenzi, si kubera aribo baguterera. Imana ushingira intahe irashobora kumobiriza amafaranga ku bwawe naho bo batoguterera, kuko niyo hagararana nayo izohagararana nawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Abi wacu vyoroshe bitoroshe bagomba kumenya ico twizeye n'uwo twakurikiye n'ivyo twemera naho twashize ubuzima bwacu. Yetira amaze kumva intahe ya Mose aravuga ati nukuri nanje ngiye kunywana n'Imana yanyu, nanje ngiye kwifatanya n'Imana yacu. Ndasenga ngo uyu mwaka Imana itwongere benshi bo mu miryango yacu bagiye kwifatanya n'Imana yacu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Sinakubwiye ngo ngende gushinga intahe muri Italy, ariko navuze ngo banza ushinga intahe Yerusalemu, abi wanyu bamenye ico rico, abi banyu barondere kurondera Imana yawe, kuko mwihema aho musanga ihema barabona vy'ukuri yuko hariho ubudasa hagati yawe nabo, bivaye n'ingeno banye n'Imana, bivaye n'ingeno ishingira intahe nayo nikagaruka igashingira intahe ivyo uri kuravuga. Bwana asifiwe sana.
Yesu ashimwe cyane. Yetiro acika umuntu w'Imana. Reka ndakubwire ikigira kabiri. Yetiro amaze kubaho hantu, reka ndakubwire, amaze gutanga ikimazi agacika umuntu w'Imana, yacitse kirumara mu bwami bw'Imana. Kuko mbandanye gusoma iyo nkuru, Yetiro bukeye asubira kubona ibintu Mose ariko arakora, ariko Yetiro na wene aba inspire, abona ingene Mose akora ibintu yuko atari ko akwiye kubikora. Yetiro akosora Mose, ibintu birakosorwa. Ndavuze ngo abugiye gushingira intahe bagiye kuba kirumara mu bwami bw'Imana. Ndavuze ngo abugiye gushingira intahe bagiye gucika ibikoresho byo guhindura ibintu. Yesu ashimwe cyane. Abugiye gushingira intahe nonsore muzotemwanya, ariko kandi ntawe uzoshinga izobaho kwita ibazane mu bwami bw'Imana. Si ivyo gusa, ariko témoignage yabo, uravyumva, uguhindukira kwabo kuzobagira kirumara kubw'igikorwa c'Imana. Haleluya, amen.